So now aha tugeze ni muri palais de parlement. Muri Serbia niho rero parlement ikorera. Abategetsi bose bo muri Serbia bose bari ngaha indani, hanyuma ku ruhande kure gatonyi ngariyo amambasade yose ya France n'izindi. Twebwe abarundi ufise ikibazo ngaha muri Serbia abaza ambasade y'u Burundi mu gihugu ca Italy, niho hariho konsila ijejwe kwishura ibibazo bimwe na bimwe ku banyagihugu baba mu gihugu ca Serbia. Rero kure cyane mu yindi ville yitwa Novi Sad niho hariho konsila y'igihugu cy'u Buganda, ariko ikitwenteresa cyane niko ngani turi muri Belgrade. Belgrade niwo muji munini wa Serbia, ukaba ubamo abanyagihugu barenze imiliyoni zitatu. Alors impamvu nyamukuru abarundi tuza muri Serbia, icya mbere ni ugukora akazi, icya kabiri ni ugushira imitahe y'iwacu ngaha muri iki gihugu kugira natwebwe twiteze imbere muri iki gihugu. Rero abarundi benshi cyane bari karibu muri iki gihugu. Nkuko mubona iriyo mezo ya parlement ngaha muri Serbia. Thank you very much my friend.